nemeje ko tuje kumva izino ndirimbo twinjira muri ca gice kigira kabiri ari ca gice nakira mugenzanje nakaba yamaze gushika yipanze n'amakuru ni menshi cane amajambo ni menshi cane amakuru tubafitiye ni menshi cane ku buryo mbona aho twohera naho twohereza ariko imbere ya byose reka mbanze kwanza nakira mugenzanje Diko abaramutsa Diko ndakwakire musamizirimba umeze neza ndashima murakoze kunyakira ndabashimire keke uvuze ati amakuru dufite ni menshi tubona aho tuyahere naho tuyahereza aho kandi ndabona abantu badukurikiranye ari benshi cane umunezero tugiye gutamba tutirorera amakuru ni menshi kabisa ndabashimira abantu baduteze amatwi n'amakuru ya sinema nk'ibisanzwe tubashwaje je ikiganiro nk'ibisanzwe ndagitura umuntu wese adukurikiranye yamara ndagiture by'umwihariko umuntu yitwa Mama Siana Mama Amoha ari kumwe natwe mu runo mwanya umwe mu bakunzi ba sinema bikomeye y'u Burundi mwamaze kubyumviye n'umugenzanje akubwira tumeze neza je mwabyumvise kuva kera ameze neza ijwi rimeze neza na mugenzanje mwumva ko ari sawa oya je nashize mbona umeze neza n'impamvu n'umunsi ntirenda kubaza ngo nawe ngo bimeze gute nakarindira ukanda kabu oya umeze neza umbaze umeze neza oya umeze neza ufise iswaga abashaka ndabafotorera ndabaha ifoto kabisa barabeke ku buryo bameze neza ijwi ni sawa ameze neza ariko n'ifoto abari neza gose ya mwamaze kubyumva nkuko turiko babwira n'amakuru tubafitiye ni menshi cane nkuko uno mwaka twabemereye ko tugiye kuza turabazana amakuru mashasha amakuru mutari mwiteze ku bakinyi banyu ba sinema yano iwacu i Burundi kuno munsi amakuru yacu tuyatangurira kuri uno musore kuri uno papa naho sundi menshi muzi kwireresi y'isensoro niwo turaga gutangurira ko amakuru yacu amaze gusora abakinyi benshi cane bagiye batandukanye ku nyigisho ziwe agenda atanga dikutubwira ibivu ya Nsoro nkuko bivuze bamenye cyane muri filime Nsoro filime idasanzwe atazoni bagiko kuko niyo yamuhaye rino zina yaragutse akora projet nini cyane yari kumwe na Fanny Ravine ntibazibagirwa filime yitwa Umufakazi ntiyahereje aho nyene kuko yarakoze n'izindi nyinshi ariko agaruka ubu vuba na filime yitwa Fer Rouge none munsi gihari mu mafilime ariko arabikora neza cyane Nsoro mu makuru yaramaze imisi ariko aravuga tutagarutse ko kuwa kane uheze nuko baherutse gutanga indanga bumenyi ku banyeshuri baramaze igihe bariko bariga ubona yuko keke ino ni promotion igira gatandatu biciye mu kigo kinini ahagarariye citwa Burundi Film Academy kino kintu keke hoba hari ikintu kiriko kiraterera canke gitanga nk'intererano muri kino gisata ca sinema je kwanda sinanzi ko ino ari edition igira gatandatu yego ne edition igira gatandatu waruzi ko zitarakwira narura ko ari nk'iya kane gutya ziko zitarakwira mugo numva ko ivyigwa ziraremba ivyigwa bigeze kure kandi nimba yari edition ya gatandatu bamaze gusohora abanyeshuri batari bake kandi benshi turamaze kubabona mu bikorwa bigiye bitandukanye ndavuga nuno mwigeme wiwe Chanceline nawe niho yaciye yego ziwe anundi mwigeme ubuherutse yaje no ngaha nawe nyamaze imiseka akora amareresi yaje ngaha ego ireje mu kiganiro afise ireresi shasha ariko arasohora ubusa nk'iyahagaze ndaza kumwibuka ariko ni benshi bahize hari n'undi yitwa Bella numwe mu bakobwa bariko barakundwa bahise muno munsi bari kumwe nabo nyene byabaye ngombwa yuko baje kwiga yarasanze bahari yaramuye abakinyi benshi ubona yuko n'abantu ugaragaje kuraba uno mugwi uvuga ati turatanga ubumenyi byanka byakunda nubwo atabasare benshi barabonekana mugugiye kuraba nkuno munsi bariko barakina muri Fer Rouge ni bamwe mu bakinyi bahagaze neza byerekana yuko ino Burundi Film Academy itanga neza na neza icizere cakazoza ko filme y'u Burundi igiye guhagarara neza kuko nari impari muri no graduation Nsoro yagarutse ku kintu kivuga ngo hagiye kuza ibihe aho hazoza abantu babarondera batababwira gusa ngo wakinyizahe ngo bimuga gukina film ahubwo ati bazokubaza icanditse gishingira intahe ivyo wize babone yuko ivyo ukora ubifitiye ubumenyi ati rero ni waba ufise ubumenyi ukaba ufise icanditse ariyo certificate bahabwa hanyuma bakagushira kuri tele bakabona urabikora ko kuri umukinyi uzo ufise amahirwe menshi Nsoro nubwo atabivuze neza keke ubona yasa no uvuga yuko hoba hari ama partnership agiye kuza akorana n'ino Burundi Film Academy nibaza saba hano mu gihugu ngo bihe ko biri local bashobora kuba abanyamahanga iyumvire rero nibaza yuko abantu ba mbere boshikirwa
mu maproje manini nkano nabaciye mu maboko yiwe nabaciye hantu hatanga ubumenyi. Rero ni ikintu kizima, ni ikintu kiriko kiraba, kandi keke uno munsi nibaza ko ata muntu n'umwe yicaye ataratahura akamaro ko gukora ibintu ufise n'ubumenyi muri vyo. Ni ikintu ciza cane kwiga, nkuko bama bavuga amashuri nahera, ariko ushobora kuba uzi ikintu umugabo waja kwiga ugasanga ukimenye kurushiriza ko wari usanzwe ukizi. Abere niho yarari muri no graduation, niho yantwengeje cane, yavuze ati je rero nari nzi yuko ndi umustar munini, none sanze ati kandi Abere yavuye wanaronse n'umuntu ndumva warabira Abere yavuye agabanye n'umuntu, aravuga ati bana je rero urubanza rwabaye urubanza narironkeye n'undi muntu. Ariko ni Abere yanavuze ati burya na jewe mbona kwiga byoshoboka. Nsoro aramubwiye ati nawe birakunda, ati burya je nanje muri promotion ishobo ikurikira ndashobora kuza kwiga, nubwo nto kwiga kuno kundi bana bariko bariga, ariko nanje ndacafise byinshi byo kuja kwiga. Yego, ni kuntu ko nariko ndavuga nyene ko amashuri adahera. Misoro y'amayugu yatumira abantu, yamavuga imiryango iruguruye, karibu cane dufashanye bino bikorwa. Ni kwiga ni vyiza, nkuko twama bigitangura twarababwiye ko bariko bararondera abiyandikisha. Abo n'ubu Soro yashowe gutanga ama certificat bashowe gukurikirana zino nyigisho. Ni ikintu ciza cane, wanabaye n'umwanya mwiza wo guca bakira indi promotion igiye kwiga. Bisigura yuko barindiriye gutanga zino ndangabumenyi, bari baramaze n'ubundi twabivuze hano, bari bamaze gutanga abandi ubona yuko bagiye kwiga ari benshi cane. No BFA bayirinde mu misiza bizoba biteye ubwoba cyane, kuko uravye abantu bariko bariga bonyene ni benshi. Hanyuma baraba uko gwaruka chama kinangaza kwa Soro, ntabwo hagenda ugwaruka gusa, n'abantu bakuze abamama baramaze gutahura akamaro ko kurondera ubumenyi. Nabo nyene ubasangamwo n'ubu migagira caruguruye, kuko promotion igirizwe ni baratangura. Urashobora kwiyandikisha kugira uzoshobore gutora zino nyigisho, ko umuntu wese wifuza kuja muri kino gikorwa ca sinema birakeneye kugenda ukiga kwanza. Ukiga kwanza, kinjira mu rubuga uruzi neza kwinjira biba biryoshe cyane. Baravye uzovuga bwo ndi ko nabiziga siko nabisanze. Niyo mpamvu ari abana bariko baraza hano bakamera nk'abakomeretse, ngo urumva ngo nakoranye na naka, ngo ntiyamfashe gupromotinga, ngo twarabagenzi. No kubera ko kumbure ubumenyi bari buke baba barize ngo binjire binjire muri ca kibuga bazi, nkuko bari kurabivuga. N'Insoro ubona yuko atahana hagaze inyuma ya Fer Rouge, yamaze kwerekana yuko uyu mwaka keke nene nabikubwiye bari batanguye abakinyi ba filime, bari batanguye menga barasinziriye. Kubera ko jemba mfise ubwo umuntu atanguye mu kwambira akagera mu kwa kabiri atarerekana inforo canke programme agiye gukora ibikorwa vyiwe, ariko basa n'abatwibikiye mu kwa gatatu. Nsoro yamaze gutanga amafoto, mbere agira ko avuga je nibaza ko ari titre, avuga ati filime yindi iraje nyuma ya Fer Rouge. Abitangaje Fer Rouge itaranahera, ubona ko ku mafoto yasohotse hamaze kubonekanamwo uno mukobwa wo muri Major TV, Angeli. Ino Major TV sinzi ikintu abakinyi ba filime bafise amazina bariko barayibonamwo, kuko uravye keke bariko barayifashisha. Utagiye ari impano bamaze kubona muri Major batara, novuga ko twovuga ko batarahumuka, bo nyene ubwabo tuvuge ko bahumutse, mugabo batarahumuka cane ngo babone ubutunzi bicaranye. Kuko diko nkuri kurabivuga ari ibintu tumaze iminsi tubona mu yindi migwi, ukabona bariko barinjira cane muri Major bakoresha abakinyi ba Major. Sinze ko babibonye badatoye umukinyi batora umwanditsi. Ubu na mugwi numwe ushobora gusohora utangaza kugira utanga ikorwa gishasha uburemo umukinyi wa Major. Biragoye cyane, kino kintu ni kintu kizima. Ariko jewe nari niteze yuko Nsoro umunsi umwe azohamagara Angeli, kubera ko Angeli burya Angeli afite marketing meza. Hanyuma ugiye kuraba ibintu agwamwo birafitaniye isano cyane n'amakasting Nsoro akunda gukora. Guhura kwabo keke kuraza gutanga ikintu kinini, kubera ko ni ya Major turiko turabona irimwe ingabire nyinshi. Ni ya Major turiko turabona ifise abakinyi bafise umwete n'amazina bariko barubaka. Ndabira bahuye na Nsoro afise ikintu kinini amaze muri no cinema, na wa muntu coach afise ubumenyi bagahura muri no filme, kuko ni wowe wenyene yashize ahabona. Bafise n'amakuru yuko ino nimwe mu mafilme azoba yarabaye no mwaka azoba arimwo abastare benshi. Binavugwa yuko
umugabo yitwa Abel Nduwayo ashobora kuba ari umwe mu bategerejwe muri no film. Ndabira uko yayise yamaze gutanga izina rya ntwengeje cyane. Nifuza kuzomenya insiguro yayo. Ari izina ry'umuntu. Ni izina ry'umuntu? Soa. Hari umuntu yitwa Soa. Soa visi. Savisi. Ukacugafata. Kumwe barahamagara ngo Soa. None uvuga ko isiguri. Sinzi. Igiswahili n'ikilatini n'icongereza. Baza chat GPT. Tuzobaza Reka tuzobaza soro bwiwe niwe yaduye insiguro ifatika nayo ubundi kuko ishobora no kutubesha itazi ango yabigize insiguro soro nawe afite insiguro yiwe yayihaye ego ayo mwamaze kuyumva n'amakuru avugwa kwa Nsoro aho Nsoro yamaze gutangaza igikorwa gishasha aho yashoboye no gutanga certificat ku banyeshuri kuri edition igira 6 aho Nsoro watumira abantu abandi bababwira n'utugira twinje muri edition igira 7 mubandanye mwiyandikisha kuko imiryango iruguru. Tuva kwa Nsoro amakuru yacu tuyabandanyiriza muri 3FA. Muri 3FA ariko saho honyene haraza guhura cyane na Bujumbura Movies and the Talent no bayita BMT. Smart na tumushira he nari. Ahubwo nyene Smart cyo tumushira kwa Sami. Aha biraza guhurirana kandi na brand ya Samir kwaguti ni Samir official. Aba Smart na tumushire kwa Sabaz. Smart oya Smart ndiza kumukarasa turaza kumwita wigenga. Aba Constance nawe. Constance nawe nyene arimo. Muri kino kintu arimo. Kombe amaso yanje hari ibyo atabonye kabisa. Constance ni Constance niyo nyene. Ariko Constance urumva hari abantu bubakiye ama brand ku mazina yabo. Ariko Constance Constance ndamuvuga oyatwara muvuze kubushize nta byishino muvuga ko mugabo Constance nimbaza kubonekana mwa kino gikoko. Oya kwanza cyamaze kuba igikorwa so ni Constance nivyo kabisa urakoze kunyereka urihuta cyane ko ndaba kuri screen nkabona uwo wundi ninde ni Fiko nukuvuga ngo tubivuga uko amafoto yamaze gusohoka duhava tumenya neza na neza ikinyegeje inyuma yayo yabonekanyemwo uwitwa Uwimana Vaccine also known as Fanny Lavin uno mukobwa Kagisye Kado Havel Ahinisia numwe mu bantu bari begereye cyane Fanny Lavin tubanze duhagararire hano kandi urazi ko tuzoba ari ya mbere bahuriyemwo bano ba Fanny hamwe na egome ino film ikaramu kibaye niyo ya mbere baza ko bahuriyemwo hanyuma kike mpamvuze ngo tubanze duhagararire hano film y'u Burundi uravye uburyo yubatse hari ikintu abafana bo nyene baremye mbere baza kukirema barekinye ba filime rimwe na rimwe atanu ruhara babifisemo ati nicaye hari abakinyi baba baramaze kubona yuko menga ntibokorana hari utuntu dusa n'udukokora tuno bitanga utubifu bo baba baramaze kubona ko menga turahari nubwo twoba tudahari menga ntibishoboka umugwi turaza kureka nubwo twasanze ni 3FA iza kubirikira hora na BM tugeza aho twahagarariye tubanze tuvuge ku bantu ukabona menga ari abantu babiri batokorana tutabeshanye mu ma season nk'abiri aheze harimo ni yuno munsi ntabwo abantu bari biteze ko Fanny Lavin yokorana filime na Kado Havel sinzi kubibona kubera ko uza gusanga Fanny ni brand nini cyane amaze n'igihe mwa bino bintu nanavuze ati ama award yarayikurigiye kinini kandi nta muntu yohakana ko Fanny atari umukozi yaravyerekanye none munsi ariko aravyereka ni Fanny buri season yose aba ari karakora simvuga ngo ariwe ari imbere reka mvuge ngo ari mu bimbere muri sinema y'u Burundi Kado Havel amaze kuza n'umukinyi yaje ateye ubwoba ashika rugushwanyaguza umugani wa babandi uno mukobwa nta n'umwanya munini yigeze amara mu byo twokwita ngo underground muri etape yo kuvanga umuntu ngo numapukamenye ngo aracari hano yashikiye mu bikorwa vyishashikira mu project manini acaba umustar byihuse byari byoroshe ko abandanije akora na marketing yiwe ateye ubwoba ko abantu bo kwihuta kumugereranya zanzemba kamono uravyibuka byari byoroshe ko abantu bihuta gushaka kumugereranya n'umuntu yitwa Mimimi yari mu kibuga ariko arakora ariko kandi bagaca bihutira guhanga amaso Fanny Lavin yari yicaye abantu bavuga ngo uyu ndo mama lao akantu urakumva ndakumvira filime irabandanya kugeza nuno munsi nanje ubwanje honestly ntakora bonari niteze muri no misi yapo
je urazi yo collabo ziko ko na yagumiza mu mutwe gusa we yari maze kumva mu mutwe hako je collabo yanje mu mutwe igihe kinini kiranaba yari ya Kado Havere na Mimi kubera ko no muri Kado mu kwinjira urazi gutuma je Mimi na Kado wobo narabona ko bikunda urabona ko bikunda basa nk'abaciye mu maboko hamwe narabona ko byoroshe ego kubera ko Kado no mu kwinjira ndakwibutse gatoya yinjire muri projet ya ntaho yagiye aza gusanga umumei nasanzeyo ari Mimi Mireille je biroshe ko abantu babere bakorana baganaterurana mugabo ino collabo ya Fanny na hamwe na Kado je Mrs Namani hicize mvuga bano bantu barakwiye gukorana uko ari babiri kuko bose barashoboye barazi kwaktinga neza wewe waratangiye kurema ico gicapo gusa ntabona ukuntu menga bizogenda nkuko benshi babyibaza bavyiyumvira abo benshi babona ko bidashoboka babonye ko byose bishoboka mugaje nka camvuga Kado bazoce bamuha acting ya yindi abo msiko twabonye izembe kurushiza agaruke kuri mukuru w'inzembe ako kantu ndakumva niyo mpamvu ari wa undi tuzi wa marira aha nakubarisa kugeza ngaho turacari kumwe Fanny ni yizira ari Fanny wa undi bakunze mu rugendo umwe bakunze mu mufakazi Fanny bakunze muri ano mafilm amazi imisi ariko arakora yo mu misi heza ariko akabonekana nka wa mu mama yagowe ahahazwa afise ibibazo aja gusenga byanse urumva tubone ujya Fanny Lavine mugabo Kado Havere baca bamutandukanya cyane nuno Fanny Lavine kugira tuhave dutora kantu keke kavuga ngo baba stare babiri bahuye bagumye ari stare babiri ni habaye ico kumirana shaka kuvuga no hari gihe abantu bahura nko muri collabo ugasanga menga bahindutse umwe yahise atakaranga muntu kiwe yinjira mu kundi bano bantu babiri ne baza guhura umwe yagumanya kiwe biraza gutanga ikintu ariyo mpamvu shaka kugera hano hantu nibaza ko nari guhereza kino ni ikintu kinini gikomeye kibaye muri sinema y'u Burundi cyane mu ntango y'uno mwaka mugabo kirashobora kuba kidasanzwe kikaba kibayabaye mu gihe ino filme itaza kubifise bano bantu babiri ngire mvuge byampaye kwibaza ngo ino project nubwo turavuga ngo ni filme ntibarabyemeza mugabo Fanny Lavine ntashobora gusohora amafoto kujya niko gajamba kujya kwanza bayivuze oya je reka mbenda Dovina sawa reka mbenda tomboza ino filme ishobora kuba izoba yitwa ngo urukundo ni wowe bazero kwitwa yego nitabi nitwa ko hazoba harimo akantu k'urukundo igihe hari coco ijya ni drama irimo ibintu bya romance ni ibintu by'inkundo biraza kuzamwo ingo n'imiryango urumva rero nahise nibaza akabazo kavuga ngo barahuye ariko umwanditsi wa filme ninde director ninde urumva kubera ko keke barashobora guhora bafise amazina nka kujya bifire hano hantu habiri ntagire ikintu bitanga no guhana karorero mu mwaka weza hari amafilme yagiye ahurirwamo n'abastari banini ariko ataho yageze ni nkuko no muzi nsoroka ko tavuga ashobora guhura na Angel hakaza ko Abel hakitura ko na Kan hakazamwo na Chris n'undi muntu hakazamwo Chanceline ariko filme yanditse nabi directing ikabambe na casting ugasanga ntaco bitanze ibyo rero Fanny Lavine ino production abonye cyo ni ya Fanny Lavine sivyo ni ya Fanny uraza kubura umunyamahigwe mu gihe ino filme iza kuba yitondewe uburyo yanditswe no kuva umwanditsi ashobora kuba natandukanye nawe tumaze imisi tubona kano kantu bakumve neza simvuze ko izo tumaze imisi turabazanditse nabi mbwa turakeneye innovation hanyuma ninda za kuba ahagarariye ino filme keke ni Fanny ino ni big project Fanny arayihagarariye nk'umusponsor yashize nk'amafaranga azona kina neza Fanny aragaruka directing byose birashoboka aramutse ari Fanny akoraniye kuko bino bintu mbe ndakivuga ntabwo byoba biryoshe cyane kubera ko inguvu ntegereje zimwe zana ko ndakubwiye ntazo nabandi ko ndabonamwe gose ino project diko je nkimara kubona amafoto nkimara kubona ibige bitandukanye ko nabonye na Kado yamaze gupostinga ku rubuga rwiwe rwa Fibi yansa amajambo menshi kumwe na Fanny Lavine Ravera ya postinze ni project naciye mbona buri muntu wese aripfuza ko iza kuri zino mpande zibiri ugiye kuraba umugani wawe reka vuga ibyo Kado yanditse
ngirira mugenzawe uti ibintu biri kurundi gwego uwo ni Kado Havere kandi ubimubwire gatatu abakunzi ba filime ndundi ko numva imirindi yo kuryoherwa no kuryoherwa kwanyu tugumane hafi iki cumvika urukundo niki urakoze cyane nkuko bivuze wumvise abona butumwa Havere yanditse birumvikana neza yuko yabwanditse aryohewe nawe nyene wominga arafise igishika n'inyota byo kubona ino filime yabayeho ngo Fani wakantu yapostinze kantwengeje Fani yapostinze nawe Fani umugore n'umunyabwenge sana amashugwe yiwe yanditse ikintu kiri mu gitabo yanditse ngo yapostinze yasize ko zose wewe avuga ngo yavuze ngo bano bahungu n'abakobwa yavuze ngo bino vyamamare ndabira simave ndayivuga kutariko ariko bimwe mu byo nibuka yasa n'uvuga ngo bino vyamamare ninabita abahungu n'abakobwa banje nindaza kumpaririza bivugitse nkuko nuguza gusanga maybe ntakurikiranije indome nkuko we yagiye avyandika urumva nje ndibaza tese koko bano bantu yapostinze baraza kwitwa abana n'abakobwa canke baraza kwitwa abahungu n'abakobwa ba Fani canke turabita abatoya biwe turabita baki biteze ko tubita abatoya biwe wabibonye yanditse gute binsomera yanse bino vyamamare ndabise abahungu n'abakobwa banje ninde yomfata canke ngo aje kunyitwarira ibintu ibintu niyo nyama ziri kuziko ngo batetse ikindi inyama iryoshe cyane mugani projet mbona nkuko ibyo kuvuga ngo abahungu be n'abakobwa ibyo ni bisanzwe nuko bana batoya biwe ibi nta kibazo uko yo bita kose bikira kuba bitabagerageje mu gusa agenda bitabatoya biwe bani batoya biwe kuko yaraboneye izuba yakoze ibikorwa byinshi afise ama evra muvugire yatwaye ama award afise ikindi kuko twako turabivuga bano bahuye ko ari babiri ni ikintu kiryoshe je umuntu nifuza nawe nyene atoburamo wa muntu Constance embe muri amafoto ntiwari umunyarwanda nawe naramubonyemo nimo budaciye muri no projet rakomeye cyane n'umuntu wese yo kwifuza umengo ndabira ahantu bano bantu bari kabisa ariko ikintu ntari bwaheze impande zose ziranezerewe bishoboka ko cyakintu ariko ravuga kege ariko raciyumvira Fani nawe nyene yareka raciyumvira na Kado kaciyumvira kubera ko ugiye kuraba ku mpande zose womenga bari bagwaye gukorana n'undi bino bintu biza guha inyungu iyahe Fani Lavine Kado Havere warabikura mu iyahe nibaza ko bose baronki bose impande zose ziraronka inyungu ko True Fights and Fise abakunzi babo Kado arafisa biwe nibaza bose bagiye hamwe bose bararonka inyungu Kado Havere True baramumenya cyane kurusha danko bari bamuzi nka Kado Havere hama babakunzi ba Kado nabo nyene bakagaruka kwa Fani nibaza ko bose bavyungukiramo baronka inyungu kandi burya biraryoshe dufate no kwa Kado ntawe bizi agiye arafise n'indoto yo guhura na Fani akavuga ndifuza guhura na Fani mu zino ndoto of course zino ndoto ashobora kuba yarazifise kera mugasi nibazo no musano yarageze ko vyoba byari bikiri indoto gukorana na Fani Lavine diko oya kano kantu nshaka kukumva diko arashobora kuba yarazifise kera ufise umuntu ufana dufate nka Karol basi dufate ku baririmba Lorino na Big Fizzo nibo bantu vuga bugura imiryango benshi cyane bagiye batanzanye bagiye banegeranye cyane ari n'abantu babyinjiyemo kubera mugari umuntu aza ntugushwesa akavuga ico nkaririmbana nkanaka na Lorino mugabo dufate izina dajara abantu benshi usanga bafise izina mbwa akakubwira abo barahari mugabo no musi nka Satubi niyo bakivuga ngo ndafise yovuga ati narinda bifise mu ndoto kera kuririmbana na Fizzo canke Lorino mugo no musi ntiyo akivuga yuko ari afise indoto zo kuririmbana nabo sinzi ko vyomba kubera ko biroroshe gukorana nawe uravyumva mugabo kera tarabizamwe kubera ko baba bari bahari canke kera izina ritarabari nini ashobora kuba yarafise indoto zo gukorana nabo birashobora kuba vyoroshe mugabe bikongera kandi bikaba bigowe
bikaba bigoye biza kugora kwanderera aha twese turafise amazina yego kandi twese turafise ibikorwa dukora ariko wewe ariko wowe ushobora kuza kunsaba dukora muri uyo mwanya usanga dufise uvyo ndiko ndakora muri uyo mwanya wanje canke nkabona ko muri projet zanje udakenewe canke muri no projet zanje nkabona muri no mwaka wewe ko ntakeneye kugushira kandi biroroshe turahura turasangira turagira iki mbwa nkabona ko bidakunda muri no mwaka sasa rero keke ndashaka kumfasha biroroshe kandi biragoye uno munsi hagati ya Fanny Laverne na Kadora Vere ninde yarakeneye uwundi ibyo ni wowe bitusigurira tureka ivyo mu mitima turabe kikazi turabe vyakazi amafilime ariko arasohoka n'amazina bafise icumwe ashoboye n'icundi ashoboye hagati ya Lavere na Ravine ninde ko vuga ko yarakeneye uwundi bari bakenerani ariko vyanka vyakunda hagati y'abiri hari warakeneye uwundi gusumba ikindi kintu kugira kino kintu gihave kwitworohera kwishura baraza kubidufashamwe n'abandi badukurikiranye ni gikifani yari yarabuze uno munsi yobagiye kurondera muri Kadora Vere ariko kandi Kadora Vere ni giki yarabuze kugira Fanny Laverne amuhamagaye aca mwitaba kugira bakorana abantu baza kudufasha kwishura muga ni projet nkuko tuko turababwira igiye kuza kuva muri Truafa ndabira abandi bantu barimwo yitwa Jeje benshi bazi nka Anita Jeje Anita kabisa umwe nawe uboneka mu bikorwa bigiye bitandukanye yaba Sabasi araboneka cyane yaba kwa Sami araboneka cyane tutibagiye n'uno musore bita Smash Finnegan umwe mu basore nabone bakina neza Smash na Jeje Anita hari ikintu bahuriyeko nabakinyi beza mugabo hari uburyo bakora uramaze kubona umuntu no mu kibuga no muri football birabaho hari umuntu aba ari umukinyi mwiza mu gukabana mu kibuga menga kinatavye ashaka bano bantu rero babiri niko ndababona Jeje n'umactrice mwiza ajame ariko menga n'umunebwe kuko ntabonekana kenshi nyerekana ko afise inyota imbuga ziwe ziraho ni bisanzwe ubu nawe Smash n'umukinyi mwiza kabisa twungutse yatangiye kubyerekana mu mwaka weze mugabo Smash ntiryari bwarenge reka turindire ino season twaburyo bimeze ariko ikintu ntamukundira n'incaha nukuntu abonekana kuno kwezi ukundi akaba yanyeze no kuntu mu kwezi kuzaga kandi ico kintu hari n'abantu bakorana ibikorwa bafite iyo myitogo avuga ati Smash urashobora ko yaje gukina Land muzosubira mardi ukazongera kumubona ahubwo mardi ukundi kwezi mu yindi ndwe kano kafatirwe n'andi mabanga nishoro nako ndakubwira nimba waje mwa bino bintu keke warabibonye bisaba gushiramwe amaguru yose ukavyihebera so niwe waravuga Smash araza kuzamwo Jeje Anita arahari vyanka vyakunda amahirwe menshi Constance niyo araza kuba hari cyane uno muhungu Fiko himself araza kuza yamara kandi uwitwa Ntare 4 Norasi kategerezwa kuba oya ni nyitega ko azari nyuma ya kamera Norasi mino misi we Fanny urakina film mwibagirwe ntibikunda kwera ashobora kugenda inyuma ya kamera mugani igikorwa numva arige batangaza igikorwa ukumva nawe urifuza ko kigaragaro kiboneka ino projet Truafa turasabye nibeho vuba kandi ikindi kintu bano nibo dushoboye kuvuga bano bantu nibo dushoboye kuvuga wobona na Mimi araje avuye ikigaragara hitira kwa acting wobona nimba BMT yatanze Kadora Vere wobona na nkuruka ko tava kuri kote ya directing ibaze nk'iyo Kadora Vere aza kujayo akagenda ajanye na director wiwe Amedemanira kiza ndabiri no filme yanditswe nk'igihe twosanga Ameda yifise mu ikaramu naho bizi byose byoshoboka uyu mwaka twaba tugiye turonke project nziza babaye barasohora gato akari imbere karahinda mugani na Truafa abona bamaze imisi bari ku kivi bariko barakora cane ibyo Fanny yavuze ariko arabikora Fanny yaravuze jewe pose yaraheze ubu ndagarutse ndaje mu kibuga mbwe kumbona ni Truafa bariko barakora ibikorwa bigiye bitandukanye ndanakwibutsa ko Mwamikazi season ya 3 Fanny yamaze kwemera izobandanya yavyemeye naye nyerira amakuru wayakuye akoyoya mu mama we umama muri noneho rero no season ishobora kubigiye kuba wabonye oya ntuvuze Mwamikazi ndabira ntuze wabonye igikoko baguze cico kijanye Truafa bari mu kazi nabonye kamera bagiye gukoresha irateye ubwoba tutibagiye na filme bise amaso yanje nanye nikirasohoka ubu Fanny yamaze gutangaza ko izo ziracaho ku munsi wa mbere no ku munsi wa ikindi kintu waruvuze nkunda kuri Fanny nicahe nimba warinze ubona amafoto numwe mu bantu bamaze kwerekana yuko ntibatevya ibikorwa igikorwa yamaje gutanga imburi yacu aragisohora n'ingoga numwe mu bantu abashaka akora ibikorwa byinshi nyabuna
ba Munyakazi barahari hano ba Munyakazi barahari hano ariko no nawe ni Munyakazi kazi nawe yaratangaje uko igikorwa gihera ikindi cindi ubu rero suguhera ndabira rero ubu suguhera nimba iyi season ya Mwamikazi uvuze yamaze kwemera kwiza kuza amaso yanje irashasoka ntirahera iyi season yarabivuze muri Plank Iraba yabivugiye muri Plank Mwamikazi nitwabahevye season iraje rero ubu suguvuga ngo imwe irahera hazi yindi ahubwo gira bakubitira icari imwe rero zose azikubitemo kuko nino iyi fana uburyo ndamuzi ntashobora kugera mu kwa gatanu itaratangira gusohoka mugi no projet diko tuwafa turipfuza ino projet muzoyi muifate mu maboko muyigire promotion ikwiye ko ni projet ivuye fani rero kano kantu ka promo bahura na kado turazi ko ayishoboye arabishoboye fani imbuga zihora zikoresha afise fani base nini muga fani none wo mwanya wo gusohora amafaranga uno mwanya yarayasohoye oya nayasohore ni kubera guhamagara bano bantu ndazi bya mukosi byamutwa amafaranga menshi ariko kandi fani icirane n'aba promoters nta imbuga ziwe ntizihagije kuri no project binashobotse no hanze y'igihugu yojayo akarondera yindi promotion rero kano kantu ni agakenyura nako kiza kuba ari ikintu kizima project iwe project hanyuma uno mwaka turaba filime meza mwamaze kubyumva n'amakuru avugwa muri True Farm bwamubandanya kuja ku rubuga rwa Fanny Lavine mwirabira ireresi bise amaso yanje tuva kwa Fanny amakuru yacu tuyabandanyiriza kuri no mwigeme nawe sundi ni Lize ku munsi wa kane twashoye kumuhagara ku mwanya utari muto turamuvuga n'umwigeme akiri mushasha muri kano gakino muri runo rukino abona yazanye ireresi yiwe yise ibara ry'urupfu aho irimo abastar bafise amazina basamba amazimisi bakunzwe ngaha iwacu Burundi mugatu kiyumvira kubera kino reresi itariko iragera kure kubera iki bano basitari batashoboye kuyipostinga ku mbuga zabo bagenda bakoresha zige zitandukanye mugana kunzi kinudi ko ku munsi wa kane twarahagaze turamuhagara ko Lize turamuvuga mwata twaramuhagaze ko turamwicara ko twabaye bukangure babandi bagiye muri no projet basanzwe barimwo bamwe imbere ko dushimira abo bantu nimba duhava dusanga twabashimira tubanze dushimire public tubanze dushimira abakunzi abadukurikanye muri no mwanya nagiye ndonka feedback nyinshi zivuga ngo bya filime ntayo narinzi ariko biciye mu akiya kiganiro kwase duja kwiraba keke biratangaje kuwa kane twakoze ikiganiro ino film ifise ama views majana 888 ubu twinjiye muri studio igeze ku bihumbi bingahe ubu tuvugana twinjiye igeze ku bihumbi twinjiye igeze ku bihumbi 19 kino kiganiro gishobora no guhera yamaze kugera ku bihumbi 200 filime yari yamaze iminsi 2 ishire 3 iri kuba imaze kuragwa n'abantu majana 888 dukoze ikiganiro byasa no kumutabariza niko novuga byasa no kumutabariza bakunzi bacu tubashimire cyane uburyo mwahise muja kuraba ibikorwa by'uno mwana kandi nanakunze uburyo feedback ivuga ngo ya filime ko yaretse kuyiraba ari nziza mu ndwi idakwiye yamaze kugera ku bihumbi 19 kandi uravye umuvuduko iriko iriruka cyane ni ikintu ciza cyane ko mgeza je kaye babwira turabashimiye kuba mwarumvise akamo kuba mwashoje kuja ku rubuga rw'uno mwigeme Lize aracari mushasha nkuko twatanguye tubibabwira ni projet yiwe ya mbere aho benshi baje batubwira burya nitwaye tuzi ko inabaho nitwaye tuzi ko Lize yamaze gutangura bino bikorwa mugamukaba mwarumvise akamo tuvuye ku bakunzi tugende dushimire n'abakinyi je ntabanza gushimira umbabarire abakinyi ntabanza gushimira bakina ino film ko bamwe barumvise akamo ndiko abo bantu bapostinga ari uko turinze kubivuga je ntabanza gushimira umbabarire gusa barakoze kwitaba akamo nubwo ugenda bashimiramwo ni ikintu ciza cane cyane twama tuvuga iyo mukoranye igikorwa n'umuntu gifate nk'icawe kuko iyo ateye imbere nawe biratuma utera imbere gisubiye inyuma nawe bujya gusubira inyuma biba birimwo ariko keke kubera ko barindira ijwi ryawe kugira aba posting kwanza ni bande ba posting kuko turavugamwo uwitwa Misakane niwe Lize yasano kubera Lize yaridoze aranavyerekana nti bakuru banje kwakoranye igikorwa ntibashatseyo siko nabisanze ntibamfashije twavuga kuri Misakane garuka no kuri kano kajambo karize kirazira gukora ikintu uhanga amaso bagenza urakoze cyane gikore ndi mu bantu bavuze ico kintu biteguye muri wewe kuko uhuna na challenge nyinshi cyane zigiye zitandukanye
kwarige witega ukavuga nakazomfasha urakoze cyane mwiteze ugasanga nawe afise iyindi migambi yiwe ariko ari je no mwigeme twarahuye dukorana interview handi ha mu bintu nibajije nanamubwiye ndabimutekera no kuri kamera nasa nubibaza ati se we waje muri filme ukeneye iterambere ku bakinyi ba filme bagenza canke waje kwigwana ko hanyuma muzohora mu nzira ukabona yo gufasha ni nayo mpamvu ujya musikekane nakubaje tese mu mahera yarishe bano bakinyi ngo bakora ino filme harimo na ya promo mugabo wavuze akantu mwahurije ko nakunze ati nubwo we batarihiye promo nimba filme y'u Burundi hakenewe ubumwe nta kuntu umuntu mwakoranye filme byo korana basi no kuyishira kuri stati ako je nahavuye ndakemera kabisa ego ureke kubikora nka keke kuko nivyo yiyemeje ureke kubikora nkundi mu promoter runaka mugabo basi werekane ko wa muntu mwakorana igikorwa cyo wagishize kuri stati aba postinze ni bande wavuze rega napfuye gushimira kandi yara postinze Angeli stati ziwe nta nizo mbona nizo wibonera we nta nizo mbona we Angeli nawe nyine ari muri wa mugwi navuga wa Smash Angeli nawe nyine ari mu bantu gukoresha imbuga atari kirenga nivyiwe ntabishirako mbere no wundi tugire tuvuge uwitwa Leyi wewe nakamara ma oyo bya wewe nibizi niyo mpamvu tuvuga yize nkuko tubandanya tubivuga ni vyize igo gufashanya bwa umwe turakeneye mugaja mu kintu witeze intambamyi zose kurahura n'abaguca intege urahura n'abazikongera kandi urashobora gukora ikintu ugasanga kigeze hagati uhuye n'ama challenge menshi cyane agiye atandukanye niyo mpamvu kizira kwitega abakinyi bagenza abo kuko nabo nyene baba bafise ibindi vy'indi migambi bariko barategura muga turashima kubumvisa kamo kuba barakubitiye kuja ku rubuga rwiwe n'ubu turabandanya tubatumirira mu kubitire ku rubuga rwa Lize musho kuja kuraba inoreresi yise ibara ry'urupfu ubona yuko yamaze gushira hanze episode ya kabiri ihagaze neza iri kiragenda neza ubona yuko mu masate menshi igeze ku bihumbi 7,900 ni ikintu ciza cane no turabandanya tubatumirira tubasaba tuguma dusaba uno mwigeme bamwite uno mwana urumva keke nambona abana bagakwiye kubashigikira iyo uje mu bintu uri mushasha nyine ubukira umwana buri mutoya rero abantu bose bashikiyemwe bagutera inkokora shaho hava bivamwo kare kandi twebwe igisabo cacu byoshe diko winjire mu kintu wari yakira umutima wawe warawuteguye ategura umutima muguno mwana aca afise n'umutima woroshe ntibawuvyimbye kandi twebwe ico dusengera n'inyungu ya sinema muri rusange nuko hazamwa abakinyi ba filme benshi nuko hazamwa ababikora hamwe ukuntu bariko bariyongera n'ikimero ko turavuga twogira imana n'amakampuni ababafasha ama sponsor akiyongera nca gisata cyo kwisununura kikagera kuri cyane rero uno mwana bamwereka urukundo guhera kuba bakoranye abafana abakunze ba sinema y'u Burundi nimba hari n'umugwiza tunga dukurikiranya kumva yoshora imitahe muri uno mwigeme je nabonye ari umu actrice mwiza abikora neza nabikore twe turi tayari akaba yari amakuru avugwa ko arize amakuru yacu tuyabandanyiriza kuri wa mugwi wa wundi waje tavyorosha ukubwira ati turakubura ariko namye ndarabadiko uno mugwi tugira tuvuge naho si uwundi reka tubabwire ndakubwire ko atawo mugwi nuwa nuno mugwi gihuhusi n'umugwi umwe kurarangiye bana baraje umugwi no vuga uranarenga ko mbe nuko kumwe cyangwa amezi abiri n'umugwi waje nuwatevye kumenyekana kandi batarasohora n'igikorwa na kimwe gihusi kandi yatangiye kuvuga batarasohora ndibuka igihe bafata urugendo baja hari mu Rumonge Kayanza hari mu Kayanza bita ku Mahoro ahantu hari amashuha numugwi umunsi bashobora gufata urugendo umugwi wacutangura kuvugwa uravugwa batayikorwa na kimwe bafise n'abantu batazi n'ivyo bajemo utangura noneho baca baza rero binjira nabo batubwira abantu batazi ivyo ijemwo baca binjira nabo batubwira ati tuje gukosora ati nuguhuhuta dufute bya bindi bitameze neza byo hama tuzana ibimeze neza kara kantu keza bagize entre nziza baca banayigwanira ntibyahera ku munwa gusa no kwikina nkuko babivuga abandi hano baduha n'ibikorwa igikorwa cya mbere cansa nikitagize ingufu cyane ariko mbo hari byo byaciye mu twavuga bya comedy niki ibintu kibarura mu project ko tubategereje ko baca baduturamwo filme imvururu ni mu mafilme yabikoze bacishuza abantu baracayishuza ico nashoto givuge bakuma bayishuza mugani ico nomenyesha abakunzi b'imvururu abakunzi ba gihuhusi no kwinoreresa imvururu izobandanya
gusa simvuze imvururu izobandanya icatsi vuze ko je vyongora kwizera kuko bamwe mu bantu bari bayihagarariye haba ku ruhande rwa directing no gukina harimo n'umugabo yitwa Sabasi inkuru nziza bizokunda gute bisaba ko gusagira ushiramwo inguvu bikorwa kikabandanya na Sabasi akaba afise umwanya muga gihusu ubwabo bo baravuga imvururu kweri turabona ko twakomerekeje abantu benshi mu mitima bo baremeza ko bashobora kuyibandanya bo baravuga twe turumva ko twoyibandanya bisako no mugabo Sabasi nawe nyene ari tayari yarembeye ko dushobora kubandanya ino projet nubwo atari hafi nawe nyene igiye kubandanya abandi bakiyumvira Mimi Mireille nawe nyene nari hafi mugana Mimi vuba cyane aragaruka ino projet bayibandanye ni gihusi nico nariko ndibaza ino projet ino projet babona Mimi Mireille bakabonamwo ubundi izo Chris kane yarari oya akanina ntarimo izo biroroshe uburyo sinzi ubuhinga bakoresha mu kwandika biroroshe hanarangiye ukuntu izo mengo baramurasha urumva izo wewe izo sintamba bisigura ngo Mimi nubwo yoboneka wenyene agacazamwo bano bandi nibaza barafise uburyo bwo bihinyanyura nubwo Sabasi yo batari hago film ikabandanya kuko keke nigime nakubwiye yugize imana uri mwa bino bintu je niko nibaza ukabona igikorwa ukoze kirakunzwe muri byinshi uba waragerageje je mba mbona nibiburi ucari gikwiye kumara imyaka itari munsi y'itatu abantu kareka kongera kukibaha ari uko batagikunze cyangwa ukavuga ati muri jewe ndumva no baha ikindi kintu gishasha muga kira gikorwa wanashaka kikagumaho kibangabanganywe na cakindi muga kuno kuntu duhora tubona burameza 5 warafise film arayiretse azanye yindi naho nyene ugaca usanga ama story cyangwa inkuru zimara ama filme ziregeranye biba bisa nuko nubundi dutanga film imwe muga tukajuragiriza abantu kandi kwari kwemanga ko ari iyimwe bakaguma baraba iyimwe kugeza igihe bonyene bavuze ati nukuri ni muduhindurire nubundi mugano no mugwi igihugu subwabo baritsa yari kubandanya imvururu kuko nabo baravuga imvururu kweri yarabaye imvururu kandi abantu benshi cyane baratwidogera ko ni na filme no mvuga yadugije imvuga zabo ndavuga cyane n'urubuga rwa YouTube cyane kabisa kandi ni na film ubwabo oya filme urakoze misho nagire mvuge ndafise amakuru avuga yuko burya ngo nta myidogo kabisa si myinshi avuga ati atako twashizemo karaje mbere turabona n'agasunuzo barabishima kandi burya kwibaza byo nivyo mugakanuti karaje kandi hano hantu tuvugishwe muri no film ukoresheje amafaranga nubwo ugarura yandi wakoresheje uba wungutse kubera turacari muri phase umuntu ashora amafaranga atarabona uburyo aza kwinjira akabikora gusa kubera ari passion ari ngabire ari ikintu kiri ari umuhamagaro uri muri we rero nimba hari abantu baba bavuga ati twarashizemwo imiliyoni runa hanyuma tubona ziragarutse noneho kwanza reka kigumo ntenza kubwira ngo mutaye nakoreje ngo yaragarutse kwe burya ntabarajya yonyene umutaka nasanga wakoresheje nk'indi proje ajya garutse nishoro nukuba nimba washize nk'imiliyoni 5 burya aba yagarutse si miliyoni 5 gusa aje nk'imiliyoni 8 umuntu azokubwira ngo yarashizemo yaragarutse nuko wa mutahe abanza akawubona agaca abona n'inyungu nuko rudandaza rumeze rero gihuhusi ebana kudesha kabisa imvuru ntibazo bibagira ariko si imvuru gusa keke ubone ko bamaze gusohora na cover coming soon yindi filme bagiye kudukubita ni vuba n'igihusi bavuga hagiye kuza indi rere shasha ishobora no gutangura mu ndwi tugiye kwinjiramo mu ndwiza irere sibise my ex ni rere si nayo nyene ndabi shakane yari nawe nyandika kane ko batamuha ama publicity ngo tumubone nko kuvyapa Bujumbura ariko aramamaza no musore ahagaze neza nico gihe ciwe ya posting ifoto bari kumwe na Mutoni arandika gutya my sweetheart come on Ornella Mutoni mu kamovi keza cyane kiswe my ex from gihuhusi muriteguye tubahereze a sweetheart yamaze kumita my sweetheart bivuze yuko Mutoni nawe aza kuboneka muri no project ya my ex arimwo yari umu ex nuco wumva oya si umu ex ari sweetheart wumva ari umu ex gute umugamu nyuma yaragarutse aba ex filime wewe waranayiratira oya cyo twibaza ushobora kuba waragiye muri turunaje ino film waragezeho bariko barakorera kubera oya basi ari umuntu yandika amajambo ukikanga menga ibyo muganyene nimba aba sweetheart dufise muri no film arabo
filime tukaba twamaze kubona ngo yitwa My Ex ahubwo urumuhinga wasomye ibintu ntariyumvirako byumvikana yuko kapo iri muri no filime tuzumara umwanya turaba hazogera igitandukane canke oya mugabo biranashoboka bigatangura ahubwo baratandukanye ariko filime igahera basigaye arabaswita My Ex ugasanga umu ex we harabaye retrouvaille bagasubirana bikarangira babanye reka tubirindire nkuko bivuga ariko amahirwe menshi naho twahereye gusumba aho iyo n'igihuzi kubwira vuba na si Oronera Mutoni wenyene kan harimo Kane na Izo Chris yagarutse n'abandi bakinyi bo muri igihuhusi ndavuga uno Joshua zwarimwo ndavuga Mama King eka n'abandi cane bari muri igihuhusi sigaye sanzwe ufise abakinyi benshi cane n'igihuhusi kubwira ubu projet yose turafise mu maboko bya bindi byo kuza filme twikaziza mu maboko byarangiye ubu ino filme yose tuzoyirangiza inaheze nashima tuce tubazanye n'ikindi gikorwa gishasha coco kizovugisha benshi gihuhusi we je ndi umukunzi mwino minsi akari nyuma karahinda bya bindi ubu gihuhusi twavuze tuje gufuta turaje turiteguye je rero nsigaye ndi n'umukunzi w'umuntu atangira gusohora film avuga ati nimba ari bice 12 ndabifise hanyuma uwo muntu urumva akaba project avuga ati si yiyonyene iraza guhera ndabahereze n'ibindi urazi ko barayihejeje barayifise ubu bariko baraturana iyindi basubiye bariko barakora iyindi gihuhusi wa mwaka je ntabeshe nari natanguye umwaka mbona ati niko menga arasinziriye gihuhusi ko menga sinzi uno mwaka ushobora kuba mwiza keke gusumba n'ubuhetse sikuri gihuhusi gusa gihuhusi ni bamwe mu bantu berekanye yuko bagire babe nk'inkingi bashiremwe amaboko cyane igituma mvuze kuri gihuhusi diko nuko umuntu mwaka ukuragerageza kubumva bafite ama projet menshi cyane mu gihe mu mwaka uheze bari bafite projet imwe yonyene imwe gusa imvuru niyo mu mwaka uheze cyane ni mu wundi mwaka ni mu mwaka uheze impamvu no mwaka umaze kumva calendrier yabo bafise ama projet menshi kandi ama projet urumva ko afise inguvu nyinshi ko gihuhusi bari tayari gukorana n'ayandi nindi migwi isanzwe ikorera ngaha bobo bakubwira twebwe imigenderanire ni myiza gihuhusi n'umwe mu migwi ibanye neza n'abantu cyane n'abantu bakakubwira twe n'uwo na muntu turumva twidogera natwe nawe twidogera kandi twe imiryango hose iruguruwe umukinyi wose twe twifuza turi tayari kumukoresha barabe rero urakoze barabe rero muri ino yindi barabe muri ino yindi zoza bongere bampurize ndashaka kubona Fani na Kado bahuriye ahandi hantu atari muri BMT atari no muri Truafa ariko kandi wumve kino kintu nta kintu conezera abakunzi ba sinema y'u Burundi nk'igihe uno mwaka wohera habayeho filime irimo umuntu yitwa Nsoro de Hero iyo filime ikazamwo Fani Ravine na Kadora Vera kayikubita mu ikirenge hanyuma Mimi akaza yuhira kandi jezi no ndoto narazirose uno musore Mr Kana oya kantu mvuze wakumvise abandi tubareke nararose uno mwaka uhera haro filime yabayeho Nsoro yongeye guhuriramwo na Fani noneho kumengo bafise indoto z'abandi bantu maze ku nama nabaroteye bikaba n'ubu turabyizeye ko bizoba byitwa amadutu dusaba tuvuga bimwe biko biraba amakuru akavuga ku mugwi gihuhutse wo kubwira ireresi irashobora gutangura mu ndwiza twabaha igice ca mbere gihusi kavuga twege turabandanya turi ku kibitsi ko turakora aho no muci gihuhutse bafite ibikorwa bariko barategura diko umuci uno mwaka ye turimwo igikorwa kizozana amajambo menshi cane ku bantu bagira kubite haleluya challenge nabonye hasigaye hari udupati twinshi nantu byose birashoboka gihusi bakubwira twebwe imbere muzobimenya canke siyo wagira rabo ko abigenza byose byoshoboka ariko kuri gihusi amakuru no munsi tuyarangiriza kuri uno mupapa kuri uno musore benshi bazi nka King Sabas umuntu ariko aravugisha abantu benshi cane umuntu ariko arakora mu migambi myinshi cyane igiye itandukanye n'umuntu avuga ko ubu ariko arakora cyane nkuko tutabibona tutabyibaza twavuga uko bimwe birangiye ni Sabasi nkuko musaze mubimenyereye akatanga ireresi yise akamona aho isohoka ku munsi wa kabiri muga muri nondwi ni byakunze kwisohoka ku munsi wa kabiri yashoye gusohoka kuri no munsi wa kane mu masaha yo mu gatondo aho nashoye kwegera Sabasi ndamaza mbega haba ikibazo nyabaki
nico kibazo nanje nari nibajije tiko Sabasi yahora yubahiriza rendezvous byageze gute kwa kabiri ntisohoke abantu bamaze kumenyera ujya munsi uzomba bakubajije ngo akamuna nitwayibonye ujya munsi ahubwo urazi aba youtubers nkagiye ujya munsi nka filime yabuze ugashogenda ukitagingira nk'agakava kezo kandika ati akamuna season ko yenyene ibana barabiraba nubwo bari 46 kilo kumango mgango yuno munsi ngo menga ntiryoshe nk'izahora ariko ndakunda abantu bo kuri YouTube ni Sabasi nashoboye kwegera ko naje bage batubaza tubatohereze tubabarize ikibazo cabaye ni Sabasi ubwo yambwiye twari twagize akabazo gato aho ama image ava ino muri Amerika yatevye gushika mu Burundi bituma duteba no ugira montage biteba bigorana gato yari yaheze muri Ocean image yari yagoye muri Ocean yari yaheze mu kirere satellite ntiyari yazanye neza ku munsi wa kane tuzoba tuyabahaye y'amasanyi gece sazi 2 uko yabivuze niko byagenze na bivuze yuko ubu turiko tuvuga ikiganiro iracamoto ubushasha gece sazi 2 namaze gushika ku rubuga rwa Sabasi kuja kuraba ko wirabira akamuna nico ndagukundira hano kantu ndakavuga uri mwe mu bantu bavuga ibintu bana biravye kabisa akamuna twobatumirira ni reresi iryoshe kamuna wa kamuna yagarutse mwe sindaronka kanya guhavanda uwo si kamuna wa kamuna ni kindi kintu tutaramenya uyu muntu yitwa Yvette Kanyana Yvette Kanyana uno mwaka uraza kwongera uhere bamwime award oya Jengo manda bivuga batabikoze nzovyikorera nzotuma nitegura ka award numva erega award ushobora guha n'umuntu yekutera ukavati uri mwibarabara uzogende wiyumvireza ni rero sibona ikirangira manje n'amasaha indwi ugeze kuri 18 ngiki kintu bita big project ageze ku ibihumbi 18 by'abayiravye mu masaha indwi yego bamaze kwiraba Kamuna wa kamuna ni project twavuga ariko iraremereye kwirimwe abakinyi benshi iyi project remereye narayikubwiye n'ubuheze nuko nyene numvise bagere batemwe n'izindi kandi ni sawa mugabo abakinyi ba filme yo babandanya muri ritime barimo Sabasi bogumye bamuraba sinze ko monye n'ubworo bw'ikirenge erega hari abantu bamwe ko murakora mugabo bakagendera hejuru namwe mukiri hasi kandi akaza bakubitira aho nakubwira ngo imyaka irikiraba myinshi ata kwezi guhera canke kwijana Sabasi adafise project ihagaze neza n'ibiburi ategerezwa kuba ari muri batatu bambe baba bariko baratanga filime neza kandi abasomera amajambo yaherekeje igihe aje kuyipostinga kubona indoto yanje yo kubaha filme akamuna yarasohoye kuri jewe nishimwe bakunzi ubundi jewe mu bakinyi ba filme sindimwo ahubwo ndi umwigisha na filme nandika ahubwo nanga inyigisho naje si jewe kuko niga mu bandi hashimagizwe Imana data se w'umwami wacu Yesu Kristo adushoboza akamuna episode ya 5 mukanya irabageraho mwarakoze kwihangana uwihanganye amira ibinoze ine no kurizwa n'amashimwe utazokuramwo inyigisho nzokaraba mbwira Imana ni narashikanye ico wanumye nirere subwiwe na Sabasi yishimira ubwiwe kandi ngarutse no comment inarere simwe inyigisho diko ndavuga ku madini amoko inyigisho kubana abakinyi batuwaruka ni ibintu byinshi cyane abantu umengo baramaze kuba abanyedini yaramaze mu kibano ngo n'imiryango mu kibano byo byose nuvuga kira muntu wese muri norerese akamuna abakozi b'Imana b'ibinyoma urisanga babandi abinyegeje mu gusenga atari ibyo ibitangaza gusa za fire ibitangaza irerese umuntu wese yisangamwo nta ibe muto ibe ukuze twese iraturaba nkuko Sabasi ubwiwe yivugira jewe n'amashimwe ahubwo ntanga ku Mana kubona yarashoboje gukora kino gikorwa kimeze neza mbadantumira abantu mukubitire kuvuga oya nimba uri umukunzi wa sinema y'u Burundi canke no gwa butanabikunda cyane ndagusavye hari abantu bakivuga bagihagaze hano ngo ahanga mu Burundi ngo nta filme ngo na ndakwinginze ufata akanya kawe k'iminota 4 yonyene ugende wugurure kuri YouTube urondeze filme yitwa Kamuna
keke urumva kino kintu ni wasanga itaryoshe nzokuriha umwanya wawe uzoba warataye nta muntu ashobora kugura ino filime nubwo yafata iminota inatangiye kwanza iniza kubigikunze ayuguruye yisanga yayimaze uheza kamera umva ushaka kubona ibibandanya nguno muntu akarorero keza ko umuntu ari karakina ibintu byigisha simbona n'impamvu tugihagaze ku kuvuga ngo filime ya Mugisha ngo nta yindi filime iraba ubu muramaze kwicara ngo muraba Akamuna kwe Akamuna ahubwo kiriya gihe filime kiriya gihe filime nta nizari zihari no muzi basohora filime haro n'izindi nyinshi biragoye ko yoza ikifatira abantu kwa kumuvuga ino ngo niyo ya mbere mubwiye kuraba Akamuna ni amwe mu ma project meza sinarabyo pose ya Sabas umva ko nawe nyene biramukora ku mutima kandi nawe aremanga ati bino bintu kubganje ntari byo noshobora hariho ikiri muri jewe cyo kiranshoboza bino bintu kuko urumva ko nawe nyene aragaruka kaba umufana mu bandi akongera karaba ikintu yatanze nino resa Akamuna abantu batari bakiba gushinga inahe zigiye zitandukanye eka nawe urashobora kwira ukavuga ubunyedini bwaramaze kumboha ndi umunyedini mu bisanzwe ukiraba mukishira mu ciroro ukabona ati abantu baba bumva umengo bama bacira imanza abandi naka aragira yashaka gusubiramwo Imana uko yamuremye umva tukaba mu bintu byo gucira imanza abandi bantu tutariko turira tubimbohe za Kristo nkuko inoresi bitubwira tubimbohe za Kristo nitubimbohe z'idini ico kira akarukwe dukunde uwaducunguje yiwe maraso ntidukunde apotre abantu bakina ibintu ukacuraba ukishira ku munzane ucabishira ku munzane kandi ikindi kintu urazi ubwenge buri mwino filime bundi Sabasi cya kintu ukunda kuvuga ngo kwigatere ikibuga Sabasi yaricaye arabona ikibuga ariko arakorerako bino bintu Bujumbura birahari cakindi umuvyeyi waja kumwereka umukazana mwana yaje naguhitiye naka mbe avahe nuko abandi muyihe miryango famille intara byari bimeze gute akorahe ni tubadaya burye kurubuga rwa Sabasi kurubuga rw'abajiye mushobora kuja kuraba inoreresi Akamuna akaba ari n'amakuru yacu tuyarangirije ngaha nyene kuri inoreresi ya Sabasi nibaza ko twari tubanye neza ubona yuko uwitwa Nadine mu gihosha yarabanye natwe yanatwandikiye avuga ngo ndamukirize keke n'abakunzi barakora isata cha sinema ndabateza amatwi agashinge simpindura mutubwira yavuga kwa Oronera Mutoni no kwa Amede BMT ndazayo muri Truafayo arahari aya twamaze kuyavuga kwa Amede nta kidasanzwe uretse ko batanze no mukobwa wabo Kadohaver ariko arakora muri filime twabivuze agiye kubonekana muri filime ya Fanny Ravine bari kumwe Oronera Mutoni nawe nyene ayiwe twayabahaye agiye kubonekana muri no project ya Gihuhusi ahazoba ameze neza akorana na Mr. Kang eka mbere n'umusore bayagiye avugwa ko byinshi bari kumwe unonde Izo Chris nawe nyene azoba ahari cyane tubashimire dikore kamfata kanya ndagushimire kuba twakoranye neza kuno munsi mu kiganiro barakora ndagushimiye cyane karakanya keza tubakengurukira benshi bari badukurikiranye mu makuru ya sinema kubganje numva no bashimira ndababwira ngo dusubire ubutaha mu yandi makuru ameze neza cyane yes me amor hani nariko ndibabwira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel Paradise on Earth.